je ndakunda kwimvira ku bintu Bibiliya ivuga hagerageza kuvyiyumvira ko gato ugaca usanga burya hari ibintu bitaba ari ibintu bisanzwe biba biriko birakoreka. Rero iyo ubibonye ubona atariko none aba bantu bavuye, aba bantu ninde yabahamagaye, iki gikorane ninde yagiteguye. Yesu katawe yigeze abwira ati nimugende mu ntegurire, Yesu katawe yigeze abwira ati nimugende muhamagaza abantu no munsi ndaza kumanuka muri kapitale, no. Ariko donc habayeho rassemblement iri public, abantu barakoranye, baratangwe bararirimbye. Mu gitondo namye nimvira tuko turatazira, ndavuga ngo Imana idufashe kandi Imana idushoboze, aho tuzohora tuza tugakorana tugahimbaza Imana, tukavuga ubukuru bwayo, tukavuga hozana, tukavuga hashimwe uje mu izina ry'Uhoraho, tukavuga ubukuru bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Atari kubera uwo munsi hari ikintu Imana yadukoreye, oya, atari kubera uyu munsi Imana yaduhaye akazi canke akadiri kaciyemo, atari uko uwo munsi Imana yujuje amakonte yacu canke yaduhaye promotion ku kazi. Aho louange na adoration yacu, aho guhimbaza n'amakoraniro yacu biva mu guhishurirwa icarico, kuko kimwe mu bigize amatazirano y'ishengero, ishengero riraserebra, ishengero rahimbaza la prophecy. Simpimbaza Imana gusa ko hari ibintu yankoreye, ariko ndasenga ngo Imana idushikana ahantu nk'ishengero aho dutangura guhimbaza Imana, tugahimbaza Imana kuco Kristo ari, kucavuzwe Imana iri kirashitsa, ku masezerano y'Imana ari karashitswa kubera icarico. Haleluya. Urabize iyo guhimbaza kwacu kubakiye kuco ari, uguhimbaza kwacu ni kuhindagurika, kandi uguhimbaza kwacu nituvangigwa. Muri mission ya mbere ya Life Center turavuga ijambo ryitwa adoration. Nico kintu ca mbere. Adoration ni ijambo tuvuga igihe twinjira muri communion canke mu busabane n'Imana, igihe tubabariwe n'Imana tukinjira mu bucuti n'ubusabane bw'Imana. Niyo point ya mbere ya adoration. Adoration ni communion n'Imana, n'ubusabane no kunywana n'Imana. Iyo guhimbaza kwanje kubakiye kuri promotion naronse mu kazi, canke iyo guhimbaza kwanje kubakiye ku kintu Imana yakoze, kuri mariage igirime, ku mwana naronse, kunda twasamye, ku nzu twaguze, ku kazi twaronse, canke ku modoka nshasha twaronse, iyo guhimbaza kwacu kubakiye kuri ivyo bintu, igihe ivyo bintu twabihararutse, dufise ibindi twiteze bitaraza, uguhimbaza kwawe kuzocumbagira kandi kuzobangamigwa, kuko wize guhimbaza ucerebra le matériel. Ariko iyo guhimbaza kwawe kubakiye kuco wewe ari, le matériel haba canke itahaba, wama utruva raison yo kuza ukavuga ngo nihashemagizwe uza mu izina ry'Uhoraho, nihashimwe uza mu izina ry'Uhoraho. Ntibihagaze kuco yankoreye, ariko bihagaze kucarico. Ducerebra identité yiwe, ducerebra icarico, duhimbaza icari, duhimbaza uwariwe, akamere kiwe, akaranga kiwe. Icarico ni sujet de joie.